Abantu benshi tumenya agaciro k'ikintu tutakigifise, aho usanga twatakaje ibintu ngirakamaro mu buzima bwacu, nyuma tugasigara twicuza tugira tuti iyo menya ntabwo biba byaragenze kuriya, urya muntu ntabwo yarakwiye kuva mu buzima bwanje byihuse. Eka ugasanga dusigara twicuza. Biva kuki? Icyo biva ko ni uko abantu hafi ya bose atanumwe azi kumenya agaciro k'ikintu akigifise. Ni gute rero wamenya agaciro k'ikintu? Buri kintu cyose ukakimenya agaciro kacyo ku buryo uzokwirinda kugitakaza. Ibaze buri munsi iki kibazo: mbega iki kintu, uyu muntu, ibi bintu ndamutse ntabifise mu bikorwa byanjye bya buri munsi hari icyo kononekara? Cyangwa se byogenda gute ndamutse ntafise iki kintu mu myaka iri imbere? Uyu muntu turamutse tutari kumwe byongendera gute? Wiyishure. Nusanga hari icyo nonekara, iki kintu kizoba ari icy'agaciro mu buzima bwawe. Ariko kandi nusanga atacyo kononekara, iki gihe bizoba ari bisanzwe, nubwo naho ushobora gusanga ari icy'agaciro gusa utabimenye, kombure ukiyishura nabi. Umukobwa umwe yarakundanye n'umuhungu, bari bakundanye igihe kirekire cyane. Uyu muhungu yarakunda uyu mukobwa kandi n'uyu mukobwa yaramukunda, ariko hari ikibazo kimwe. Twese turazi ko abahungu bose cyangwa abagabo bose bakunda icyubahiro, ariko uyu mukobwa ntabwo yubaha uyu muhungu. Iki cyari ikibazo gikomeye cyane ku rwego rw'uyu muhungu, kuko uyu mukobwa yaramusuzugura cyane, yamubwira ibyo yishakiye, eka yamukorera ibyo yishakiye. Ibintu byababaza cyane uyu muhungu. Uyu muhungu yaje kugerageza kwihangana kuko yakundiye uyu mukobwa, kandi nakubwiye ko n'uyu mukobwa yakundiye umuhungu, ariko yamufata nk'ibinyama by'imbwa, niko no bivuga. Igihe kimwe hajya ukwihangana kugira iherezo, uyu muhungu yaje gufata ingingo yo guheba uyu mukobwa, kandi ayifata yeruye, ahita ajya mu rukundo n'undi mukobwa yamukunda, akabimwereka kandi akanamwubaha. Ibi uyu mukobwa yaje kubimenya ko uyu muhungu yamuhebye kandi asigaye akundanye n'undi mukobwa, biramubabaza cyane. Atangura kwibuka ibihe bacanyemwo, ingene yamwinginze amusaba guhinduka, ingene yamukunda, ingene ababyeyi biwe bari baramukunze. Atangura kwicuza, aragira ati iyo menya yuko ujya muhungu ashobora kumpeba, ngo nuko ndiko ndamwitwara ko nabi, sinari kumwitwara ko nabi, kuko igihe cyose nabikora niko ari uko namwanka, ahubwo yari uko nabona umenga uburyo ankunda, uburyo anyereka ko ankunda naramwifatiye. Abantu benshi ahantu turahengera cyane rero, si mu nkundo gusa, no mu bintu byinshi bitandukanye, mu mibano itandukanye. Ushobora kubona umuntu umenga akwama hafi, aguma kwereka yuko umenga utari ntiyobaho, ugasanga umuntu ntako atagira mu kukwereka yuko uri uw'ingenzi mu buzima bwiwe. Ibi aho byokoretse ko uyu muntu ari umuntu wawe yifuza ko mwobana, mwategurana kazoza, wewe ugahita ushira mu mutwe uti uyu muntu yarabonye ko atamfise atobaho. Ibi bikakubwira ko kumusuzugura, bigatuma utangura kumwifatira uko wishakiye, ugira ati waramwifatiye. Nta muntu yifatira uwundi mugenzi. Ibi nibishika ukabyiyumvira, uzoba wihenze cyane, kuko buri muntu wese aba afise amahitamo, kandi amahitamo akorwa buri munsi. Niyo mpamvu nimba uri kumwe n'umuntu, mufate neza, mwubahirize ku buryo nubwo hoba impamvu yotuma agenda, azovuga ati none umuntu nk'uyu nzomukura hehe? Nimba ari mu mubano, nimba ari umukunzi wawe, muhekeya, mwitseho kujya ubonye gukunda nawe umukunze, ku buryo n'igihe hoba ikibazo kanaka uzosanga uyu mukobwa cyangwa uyu muhungu mukundanye
yarafise impamvu nyinshi zo kugenda, ariko yibutse ukuntu mubanye, ukuntu mufata neza, ugasanga agumye aho. Abantu benshi tuvuga ngo abakobwa cyangwa ngo abagore ngo bakunda amafaranga. Oya, abagore bakunda kubaho neza. Nibishika ukabona umugore yamakwaka amafaranga ntarukunda kwereka, uzumenye neza ko iki gihe hari uwundi muhungu ari impande akunda. Binashoboka cyane ko ayo mafaranga akwaka bayasangira. Uze witonde cyane rero, kuko abagore n'abantu ba mbere bafise urukundo, gusa ikibagora no kubaha. Rero nubona umukobwa atagukunda iki gihe ukabona guma kwaka amafaranga, ukaguvuga rero ngo uyu mukobwa nabwo nkunda akunda amafaranga, icyo gihe nivyo biruko nyene. Muga ntibisigura yuko uyu mukobwa adafise urukundo, afise undi muntu akunda. Vyemere nuko bimeze, kuko kugira ngo bavuge muri Bibiliya ati abagabo mukunde abagore banyu, niko bari bazi neza ko abagabo ikitugora ari ugukunda. Mugabo ku ngingo yo kubahirizanya, gukorera umuntu ivyo ashaka, turagerageza. Ariko abagore nabo igituma bari ati mwubahe abagabo banyu. N'ubundi abagore bavuye mu bagabo ntibureka kubakunda. Rero abagore bafise urukundo bakunda abagabo. Niyo mpamvu rero ikibagora bo nukubaha. Aho bigeze muri iki gihe uzobona abakobwa benshi umenga bikundira amafaranga nabwo bakunda abahungu. Iki ni cyagiye nawe wa muhungu utiyubashe wakurikiye umukobwa kubera ko gusa umushimye cyangwa utamukunze, ukabona ibimenyetso neza ko uyu muntu atagukunze, ariko kubera kumwereka amafaranga cyangwa kwishimira icuri, ukabona iki gihe uyu muntu ugumye umuhatiriza nawe aravyemeye. Iki gihe nta kindi azokurondera ko amafaranga. Kandi ikindi, abagore bakunda kwitabwaho kurusha amafaranga. None birashobokaza wibaza impamvu abatunzi benshi batandukanye bashwana n'abagore cyangwa abandi bakavana. Ni impamvu abatunzi benshi ugiye kuri amateka yawo usanga benshi batabanye n'abagore babo, kubera yuko abatunzi baba bari bize, nta mwanya wo guha urukundo abagore babo baronka. Niyo mpamvu uzosanga umukire kanaka afise umugore amuha vyose, ariko ugasanga uyu mugore afise akandi gahungu ko mwibarabara hariya baryamana, kuko kamwereka ko bakundanye, kamuha urukundo, kamuha keya, akamubwira ko yaberewe, n'utundi tujambo twishi turyoshe cyane. Rero nibaze ko iyi video wikuyemo inyigisho nyinshi zitandukanye. Ndavuga ubwa mbere kuguha agaciro ikintu kitaragenda, bityo bikagufasha kukirinda. Uburyo bwo kumenya impamvu worinda ikintu no kumenya ko icyo kintu ari cy'agaciro mu buzima bwawe. Uburyo bwo kumenya ko ikintu ari cy'agaciro mu buzima bwawe ni ukwibaza buri munsi ati ese iki kintu ndamutse ntagifise nk'ubu, ibu, uyu, aba baramutse batahari byaba byifashe gutse? Nusanga ari cyo nonekara, please bagumye abo bantu baha agaciro, kuko ni ingenzi mu buzima bwawe. Reka mubwire ko cyari kurumva Nyitayeri Success inde nimba warakoze subscribe, turagushimiye cyane. Nawe turayikora uhita uyikora kugira ngo utwereke ko turi kumwe. Hanyuma iyi channel icyako video buri munsi kandi zihanura, mutubwiye muri commentaire ingene mwakira video zacu. Hanyuma aho bitagenda neza mutubwire, nimba n'ibyo mwifuza ko twabakorera ko navyo mutubwire, ntabwo turambikwa. Turabakunda cyane.